aho ubona sahandi ni mu ntara ya Bujumbura, komini Sare, zone Rushubi, umutumba Rushubi, agacimbira ibona. Nazinduwe no kukuzanira imwe mu nkuru y'ubuzima. Ni Maria Baseka, ni umutamakazi amaze imyaka 142, yavutse mu mwaka w'1880. Hari byinshi mu buzima tugenda duhura navyo, bimwe bikadutera umunezero, ibindi bikadutera agahinda. Kurikirana ino nkuru yose nakoranye n'umuryango wa Maria Baseka, nawe nyene ubwiwe, utibagira gufyonda subscribe kuri channel yacu. Ikiganiro ni Story of Life. Iyi ni Burundi TV. Uyu munyokuru mubona ni Madarena Simbakwira. Yavutse mu mwaka w'1938. Ni umwana wa Maria Baseka. Ni watubwira inkuru y'ubuzima bwaranze Maria Baseka. Nkuko yagerageje kubitwiganira ngo hari abantu banyuruza abana bakiri bato bakaja kugurisha ibihimba by'imibiri yabo, ari naho nyina wiwe Maria Baseka yari muri abo bana bari banyurujwe. Yagerageje kugurishwa inshuro nyinshi, ariko novuga ko wari nk'umugambi w'Imana, kuko inzira zose yagerageje kugurishwamo ntiyigeze agugwa. Ngo bumva bagira ngo nindageze kuribwa, ngo tsewe ngo bagatangurangwa ngo abantu ngo bakazuka bava ngo mu kuzimu, ngo bakagigimba rero, ngo bakagigimba ngo bagatoramwo bo basaka, ngo abandi nabo bakongera bagaca babirira ngo mu kuzimu. Si ibyo gusa, twagerageje kuyaga na nyokuru nawe nyene ubwiwe, ari we Maria Baseka, naho bitari bimworoheye gusohora ijwi kubera imyaka amaze. Noneho rero iyo akabeho kaje wumva gute? Numva ko nkanye. Ako karengeti wagahawe nande? N'Imana. Gaho rero ubu wumva gute rero? Ubu akavura kaguye wumva gute? Ubu akavura kaguye bibi. Nubu umenga ndigiti. Ndakanye gose. Kubera iyo myaka yose amaze, ngo hari byinshi atakicibuka, ngo naho atakigira amenyo, ngo afungura indya zose uretse inyama zonyene kuko atozishobora, ndetse ngo n'akanyobwa iyo akaronse ngo ntikamugwa nabi. Ni ikihe kintu ukunda gufungura gusumba ikindi? Ndi umukunzi w'inda, ufungura byose. N'akanyama? Oya, None akanyama kabonetse ukajya gute? Noneho rero ukunda kunywa iki? Ukunda kunywa iki? Iki? Ati ukunda kunywa iki? Iki unywa? Akayi? Ewa ikiyeri. Nta yindi nzoga nywa. Ngaho rero reka nguha akayeri, ndabe rero uko kanwa. Ngaho rero nywa rero ndabe kuri iyo myaka. Ndakigwa hewa. Ndutakarude. Ndagafise. Aho. Wari ugashaka bibi? Ngo wagashaka. Erega niyo ntogishaka ndakibonye sinogihusha. Aha, noneho rero
kamanze nkureke wigotomerere. Noneho rero bibi, watanguye kunywa akayeri ryari? aho ntumiye Haheze imyaka ingahe unywa kano kantu? simpumye si vuba oya Ngaho rero bibi, wavuze ngo indya zose wozirya ngo ariko akanyama ntako worya. Ubiterwa n'iki no kutagira amenyo se? none hari urya ibigumye atagira amenyo Ngaho rero konza agaceri bisaba ko bagahekenya, nawe ukaba utagira amenyo ukarya gute? umuceri ko worose Urya gute rero? nditonda nkaza ndagira buke buke we none ubona eheraho Ndabona waracitse nk'uruhinja. ndisi iri ibitangaza bizi Imana ibitangaza bizi Imana ndabereka ingene umaze kumera Aho turaza kubiraba mukuru. murabona uko ari aha hose izi mpande zose zeko ameze ukuri Kubera imyaka. None se urukoba rubamujya? Si ivyo gusa, kubw'umunezero mwinshi Mariya Baseka yari afise kuko yari abonye abaza kumugendera, yagiye aturirimbiye. Mbega wari uzi ko Mariya Baseka mu buto bwiwe yarazi kuririmba, ariko kubera ubusaza ubu akaba atabyibuka neza. Umviriza aho yagerageza kuturirimbira. namwe bana mu bihe cyo kubyiga mudasina kubimenya mudasana kubimenya Bibi ngaho rero ndumva ko uzi no kuririmba. Wahoze se uri muri korali? Wahora uririmba ko numva uzi kuririmba neza. sinabaye umunyeshuri nibagiye kwandika gusa n'ayahandi banandika None wahoze muri korali yitwa gute? sa Wahoze uririmba muri korali yitwa gute ko numva wakuriye mu babikira? muri korali ndacabyibuka ko Nyuma y'ikiyago twakoranye na Mariya Baseka, twahavuye tuyaga n'umwuzukuru wiwe ariwe Kantunge ko Felicite, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1968, avyawe na Maderena Simbakwira, umukobwa wa Mariya Baseka. Nawe yahavuye atubwira ubuzima abanyemwo na inakuru Mariya Baseka. Nyokuru ni umuntu afise umutima mwiza, akunda abantu bose, akanwa kiwe ni ukuvuga nako guhezagira. Nyokuru ntiyigera agira umutima mubi. Mu buzima bwiwe nyokuru yamye ari umuntu afise umutima mwiza, yamana kamwemwe. Ico ni cambere nibaza ko catumye nyokuru aramba. Aho nkuriye kuko je vyamye bingora burya, namye ndi inyuma ya nyokuru. Nyokuru yamye ari hafi yanje. Urumva icambere nka nyokuru ikintu nabona yarafungura ibintu bita isogo. Ni ukuvuga nyokuru yaranduruka akava akagenda agiye kurondera ibintu bita inyabutongo n'isogo. N'ikindi kintu catuma nyokuru aramba niyibaza, yarakunda kurya umushima w'ibigori kuko nizo sogo
n'izo sogo n'izo nyabutongo yazikoze uwo mushima w'ibigori. Ego n'ibindi yarabifungura mugabo ivyo navyo vyamaho, yarakunda kuturabika mu kavya akabiteka nkabona arabifunguye. Nivyo ndibaza ko mu vyatumye aramba nyokora ari. Amaze kutubwira ubuzima bwaranze Mariya Baseka, yahavuye atubwira n'icyo asaba bufashwa mu buzima basanzwe babayemo. Namwe murabona iyi nzu tubamo kwitorohewe kandi kuyironka ntegera ngo biroroshe ngo twebwe namwe muravyumva nyene bimeze kugira ngo turonke aho tuba. Iyi nzu tubamo ntugire ngo ni ibintu vyoroshe, namwe ari vyo muriko murarabisha amaso. Kuri mwebwe mwese mwakurikiranye ino nkuru y'ubuzima bwa Mariya Baseka, hari ico mwofasha, reka ndabasabe ko mwobicisha kuri izo nimero mubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Ndangize ndabashimira mwebwe mwese mwama mwateye inkunga kuri kino kiganiro cacu ca Story of Life. Uyu yari Mariya Baseka, yavutse mu mwaka w'1880 afise imyaka 142. Iyi ni Bollywood TV. Ijwi mwumva ni Felix Habonimana, ku buhinga bw'amasanamu ni Joachim. Yes abambera umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.